Akaranda mpox ni indwara ifata abantu cyo kimwe n'ibikoko. Ibimenyetso bikuru bikuru vyayo ni ibi: ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu misi n'uruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi. Sagaseseshwa rumuri nk'uko biri mu itangazo ryaraye risohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida kuri uyu wa 25 Mukakaro mwaka wa 2024, indwara y'akaranda ka mpox ni kuvuga monkeypox canke la variole du singe yamaze kugaragara ku butaka bw'u Burundi inyuma y'abantu batatu bapimwe mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho bagasanganwa ibimenyetso vy'umugera w'ico kiza ca mpox. Ridwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida, arasigura uko iyo ndwara isinzikaza ibihimba vy'umubiri, uko yandukira nuko umuntu yoyirinda. Iyo umuntu yasinzikajwe n'ico kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba vy'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko. Iyo ndwara irandukira cane kandi irica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Uburyo iyo ndwara yandukira n'ubu bukurikira: gukorakorana ko mu buryo ubwo aribwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ivyambarwa, ibisaswa, ibikoresho vyo mu nzu n'ibindi vyandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranirako canke gukororanirako. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ivyo vy'iyo ndwara y'akaranda. Variole simienne canke mpox ni indwara yandukira iterwa n'umugera witwa orthopox viris simiae usangwa mu miryango y'ibikoko vyonsa na cane cane inkende zo mu mashamba yo muri Afrika yo hagati no mu burengero. Kuva mu mwaka wa 2022 abantu barenga 87,972 nibo bamaze gupimwa kw'isi yose bagasanganwa umugera w'iyo ndwara, ni mu gihe abarenga 147 aribo bamaze guhitanwa n'ico kiza kw'isi yose nk'uko vyemezwa na OMS.